Ndasubiye kubahereza mwiriwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Aho uherereye hose ndaguhaye ikaze, waba uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndaguhaye ikaze ntuze gucikwa n'umwanya w'amakuru rero agezweho tuba twabatohoreje, amakuru avugwa mu nzego zigiye zitandukanye, mu bategetsi bakomeye, amakuru avugwa cane bisata bitandukanye mu politike, agateka kazina muntu, ubutungane, genero y'u Burundi, inamakungu n'ibindi byinshi bitandukanye turabibatohoreza mukabikurikira ngaha, ndetse n'inkuru zidasanzwe muzikurikira ngaha kuri Umuhuza TV. Aho uri hose ndaguhaye kaze. Ziranotse yarakubiswe ku ntoke, kugura ibirato ugasanga ni ivy'akaguru kamwe birababaza ndetse nagahomera bunwa. Mu mwaka wa 2022 mu Rwizatunga Ziranotse ngo ni Adrien Ntigacika yatsindiye isoko ry'imiliyaridi 15 z'amafaranga y'amarundi ryo kuzana ibirato vy'abasoda ngo niko kugira komande muri Qatar. Ariko rero ibirato vyose bamurungikiye ngo nivyo kuguru kumwe kukuryo. Abategetsi mu gisirikare barashavuye cyane bamutegeka ko yoba yashikanye ibindi mbere y'igenekerezo rya 20 kwezi kwa gatanu 2023, ariko vyaranze ko ico kiringo cubahirizwa. Bakuru ba gisirikare ngo baciye babibwira President Ndayishimiye, nyakubaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aramutumye ko arisigura camubwira gukora ibishoboka byose akaba yashikanye ibindi mbere itariki ya mbere mu kakaro 2023, ariko nahone vyaranze. Mu Rwizatunga remera ikosa gusa ari muyabira. Tugiye kubigaruka ko mu gisata c'umutekano kandi mu gipolisi hatanzwe itegeko ko umupolisi numwe yambaye umwambaro kazi yemerewe kuja mu kabare nk'uko amategeko abivuga, canke yari mu kazi yakifatanya nabo ariko aracungera umutekano. Byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Colonel de Police Desire Nduwimana kiyago yagize imbere y'abamenyesha amakuru ku itariki 8 mu gihe ariko yaga kubijanye n'ifungwa ry'umupolisi yagaragaye mu masanamu ariko avuga ubutumwa hamwe no kubijanye n'ibindi vyo kwibonekeza amajejwe umutekano. Nk'abapolisi baboneka bariko barihereza urukanwa, ababoneka bariko baratamba mu birori bigiye bitandukanye, ivyo byose barabibujijwe. Iryo tegeko naryo tukaza kurigaruka ko ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Yo leta y'igihugu c'u Burundi ikeneye ibintu itanga isoko, ndetse n'ahandi hose niko vyoba bimeze. Mugabo rero hari abo bidakundira ko vyoba bigenda neza. Ikinyamakuru Lomanda gishikiriza ko cyaronse inkuru yuko mu mwaka wa 2022 sirikare c'u Burundi cahaye isoko mu Rwizatunga Adrien Ntigacika batazira Ziranotse ngazana ibirato by'abasirikare bita amabotine. Mu Rwizatunga yahawe miliyaridi 15 nkuko nabivuze mu mpfunyapfunya, ndetse amasoko y'iyo nkuru avuga ko Ntigaciye yaciye atuma ko ivyo birato mu gihugu ca Qatar. Ingorane yahabaye nkuko mejeje kubivuga nuko yasanze ibirato vyose ibitigira bikwiye ariko ari ivyo kuguru ukwiburyo. Hari inkuru rero yabandanije kuvugwa cyane higera ndetse no ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aca amutumako bavugana ko hazoshikana ibirato vy'amaguru yompi imbere yuko itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi igera, ari naho nyene naho ntivyakunze. Abasirikare bahimbaje imyaka 61 Burundi bumaze bwikukiye batararonka ibirato vyabo bishasha. Umwe mu basirikare akaba yaragize ati nakamaramaza rabo abapolisi barashajije kuko baronse ibirato bishasha, ariko twebwe twambara ivyaheze. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi igisirikare c'u Burundi rero catumye ko Adrien Ntigacika batazira Zirandutse ngo yisigure, ariko gushika ubu nta nyishu iratorwa ku bw'amasoko y'iyo nkuru. Muri Qatar rero baranze ko ibirato bisubizwayo. Mu Rwizatunga ngo vyaramushavuje akaba atifuza kugurira ibindi birato kuri abo badandaza barenze amasezerano. Adrien Ntigacika batazira Ziranotse yasiye asaba ko yopfuma asubiza miliyaridi 15 yari yahawe, ariko mu gisirikare baravyanse vuga ko bakeneye ibirato gusa kuko bategereje igihe kinini. Umuvugizi w'igisirikare Floribert Biyereke mwene mu Rwizatunga Adrien Ntigacika ntibaragira ico bashikirize kuri ayo makuru yatangajwe n'ikinyamakuru Lomanda.
ariko kandi abasirikari b'u Burundi baba ibihumbi 30 kugira baronswe ibirato bishasha nuko ayo mahera yose azosubizwa leta y'u Burundi. Iyo ngorane y'ibirato rero yibonekeje mu gihe impuzu abasirikari baheruka guhabwa basanze ziseruka bazimeshe rimwe gusa. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Ivyo vyose biruko mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya kumviriza imyidogo y'abasirikari, ndetse mu minsi iheze murazi ko yoba yarongereye umushahara ndetse ukaba warongejwe hafi inshuro zitatu, nk'uko abasirikare benshi bagiye babishingamwo intahe bavuga ko bafise umunezero ntangere ko agashahara kabo kiyongerekanye. Ndetse hari n'inkuru zivuga ko ivyo bahora bafungura navyo bigiye guhindurwa, atari uko batari bavyemerewe, ahubwo ko abasirikare mu bakuru barongoye igisirikare c'u Burundi bagiye barabima ivyo bemerewe. Gusa mu nyuma nizo ni impenuka zikomeye cyane zigiye kuba. Adrien Ngacika bataziranotse nawe ngakaba ategerezwa kuzana ivyo birato kugira abasirikari nabo bambare impuzu zimeze neza kandi zibubahisha nkuko biba bigomba ko ngabo z'igihugu. Ni inkuru rero yari igezweho kuri Adrien Ngacikwa, ariko yishuzwa ibirato by'imiraridi zishika hafi 15 z'amafaranga y'amarundi, kuko yatumije ibirato muri Katare bamuhereza iz'ukuguru ukumwe. Nkuru iriko iravugwa cyane, nta mupolisi yambaye umwambaro w'akazi yemerewe kuja mu kabare nk'uko amategeko abivuga, canke yari mu kazi akifatanya nabo ariko aracungerera umutekano. Rero vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Colonel de Police Desire Nduwimana mu kiyago yatanze kubamenyesha makuru ku itariki 8 Myandagaro 2023, ariko ayaga kubijanye n'ifungwa ry'umupolisi yagaragaye mu masanamu ariko aravuga ubutumwa hamwe no kubijanye n'ibindi vyo kwibonekeza ngo bajejwe umutekano nk'abapolisi boboneka bariko barihereza urukanwa mu bubare bambaye umwambaro bari ku kazi, ababoneka bariko baratamba mu birori bagiye gucungira umutekano n'ibindi. Colonel de Police Desire Nduwimana akagira ati iyo inyamiramabi zigiye gucungira umutekano zigenda zifise amategeko atomoye kandi yanditse. Mugihe rero ngo bagiye gucungera ahantu habaye ibirori kanaka, ntiba ari kuriwe guca bitwara nk'abanyagihugu bandi bose, kuko bo baja mu bibanza bikoraniyemwo abantu bambaye umwambaro kugira ngo babungabunge umutekano, ntibaba bagiye kurorera ibirori. Aho rero uwitwaye gutyo abarenze ku mategeko yahawe n'uwamurungitse, cyo kimwe n'abasomurukanwa bakiyibagira bakarenza urugero. Abandanya agira ati no kwibutsa abantu bose harimwo n'abakorera mu rwego rw'inyamiramabi ko kizira ko abari muri urwo rwego binjira mu bunywero, kuko kwinjira yambaye umwambaro yitwaje n'ibikoresho by'akazi niho hashobora kuba intandaro y'uko umutekano ushobora guhungabana. Umuvugizi w'igipolisi agaheraheza yibutsa cane abatwara abandi ko bosubira bagashimika ku kijanye no kwibutsa kenshi bijanye n'akarangamutima k'abajejwe umutekano, nayo abenegihugu bagasabwa ko kubahiriza abajejwe umutekano bakirinda kubabwira amajambo atari meza. Ivyo rero ni ivyavuzwe kugira umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi akebure abapolisi bose ba leta y'u Burundi. Mugi kandi i Bujumbura abadandaza bo mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura ngo barindiranye gishika ko hari impinduka izohava iboneka ku bijanye n'amafaranga bari bategetswe kuriha ibibanza bakoreramwo n'ikigo BR. Nyuma y'ico kiringo c'imisi 3 umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yahaye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kuva ku igenekerezo rya 2 Myandagaro 2023 kugira ngo bazobe batunganije ibijanye n'ingorane zibonekeza mu masoko mu Burundi, hongere hahashwe abahungabanye ituze mu bikorwa bijanye n'ubudandazi. Dandaza ngo nta mpinduka nini barabona kiretse rusansuma yo kwandika abadandaza yakozwe, gusa ngo baracarindiriye ingingo zizofatwa. Nuko rero bamwe mu bakora mu masoko atandukanye bavyiganye nko mu gisagara ca Bujumbura, nko mu Kamenge, Jabe, Ruvumera na Musaga. Ku w'icenda Myandagaro bamenyesha amakuru bashitse ko ngo inyuma y'ijambo ry'ihumuro umukuru w'igihugu yari yashikirije ngo bariteze ko hazohava haboneka impinduka, kuko inyuma yaho ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR caciye kiza kwandika
abadandaza gushasha babaka fotokopi y'akarangamuntu, udufoto hamwe na nimero za telefone babwira ko bazobahamagara kugira ngo baje gusinya amasezerano gushasha. Abadandaza rero bamenyesha ko hamwe vyoshika ntihagire igihinduka ku mafaranga bari basabwe na OBR ngo bimwe bazoca bugara ibibanza vyabo batahe kuko amafaranga babasabye watayo boronka kuko n'abaguzi atari benshi ku buryo bocuruza ibintu bakaronka amafaranga bo bita ay'umurengera buriha ivyo bibanza hamwe n'ayaturu gutunga imiryango. Nayo kubijanye nuko hari abo babaratswe ibibanza bikandikishwa n'abari basanzwe babikoreramwo, dandaza nta kinini babivuga ko, ariko ngo navyone ntivyoba ari bibi kuko hariho abari bafise ibibanza bagaca bipangisha ku mahera menshi bigatuma n'ibidandazwa bica bizimba. Iyo nayo ni inkuru iriko iravugwa cane. Mu ntara ya Ruyigi ibitoke nivyo vyiganze isoko y'igerekwa ku biharage mw'isoko ya Rugaragara. Muri iyo soko iherereye neza na neza ku mutumba Murehe muri komine Nyabitsinda, aha abadandariza imfungurwa bakorera mu mazu y'uburiro bamenyesha ko bidogerwa n'ababashorera kuko biboneka ko bazimbwa ku mfungurwa zihera ku mafaranga 1000 bahabwa. Amafaranga izo mfungurwa bidoga bemeza ko babihinga mw'isoko bakabibura kuko hibonekeza ibitoke nka vyo nyene navyo nyene ngo birazimvye kuko mukunga haboneka ugurwa amafaranga 200,000 nayo gitoyi kiboneka ku mafaranga 8,000 kare ngo vyahora vyoroshwa nuko hari bimwe mu bigerekwa bisahiriza ico gitoke nk'imyumbati, ariko navyo ngo ntiboneka kuko hari abatinya kuyisoroma ngo bohonya ibitoki. Nayo ngo umuco wo gufungura ibijumbo mu buriro bw'ako karere ntubaho kuko ngo ntivyogira ko ari byo bigwiriye mu mihanahama ngo bongere kubigura ayabona ngo n'igihaha bucavyo kivuka. Ni mu gihe mu ntara ya Cibitoke ubukene bw'amazi bubandanya kwibonekeza cane muri kino gihe cici muri zone Ndava komine Buganda mu ntara ya Cibitoke ku mutumba wa Mwongozi muci. Amasoko y'amazi bavomwamwo arakama, mu masoko yarenga 10 imiryango 320 yavomamwo hasigaye 4 gusa, mu gihe ici ayo masoko gataziriye mpembiguye aruma kugira ngo turonke amazi turagenda n'ibirenge bigashuha kandi tukahahurira turi benshi uko bimenyeshwa n'umunyagihugu wo ku mutumba wa Mwanguzi. Urongoye zone Ndava arazi ko ico kibazo c'ubukene bw'amazi kiri muri iyo zone, akemeza ko hari umugambi wo gukura amazi masoko yo muri zone Buhayira komine Buganda ko hamwe mu uwo mugambi woja mu ngiro ca kibazo co kubura amazi icohera. Ndabakengurukiye cyane banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri y'Umuhuza TV. Musabe kugira ntuze gucikwa nayo tuza gushikiriza. Imana ibaheza.